So wasol murakaza neza ku myaka yiwe 88 yamaze gupfa. Bamwe bamufata nk'uhagarariye Imana mw'isi, abandi bakamufata nk'uhagarariye Sekibi, Satani, Luciferi mw'isi. Amazina yiwe ni Papa Jorge Mario Bergoglio FRANSISCO. Papa Jorge Mario Bergoglio FRANSISCO yavutse itariki 17 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi 1936. Akaba yavukiye mu gihugu ca Argentina. Papa Jorge Mario Bergoglio FRANSISCO yaranzwe n'ibintu byinshi. Muri ivyo itariki 27 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2023 yatangaje ko abatinganyi abahuza ibitsina babisangiye LGBT ko nabo arabana bimana, ndetse amenyesha yuko abapatiri bahawe uburenganzira bwo kuba bo babiranisha bakabana mu buryo bwemewe abo bahuza ibitsina babisangije. Ivyo yabivuze mu gihe igitabo ca Bibiliya gihakana ibintu nk'ivyo, ndetse igitabo ca Bibiliya kikemeza yuko umugabo afashwe ahuza igitsina n'uwo bagisangiye, canke se umugore afashwe ahuza igitsina n'uwo bagisangiye ko abo bose uko ari babiri bagomba kwicwa. Ivyo bikagaragara mu gitabo ca Bibiliya, igitabo c'abarewi ikigabane ca 20 ku murongo wa 13. Haravuga hati umugabo yenze uwundi mugabo bwa mugore, bompi bazoba bakoze ikizira, ntibazibabure kwicwa, amaraso yabo nibo azokora. Ivyo byanditswe muri Bibiliya yera, abarewi 20 ku murongo wa 13. Ariko kimwe n'ivyo Papa wewe yatanze uburenganzira. Papa Jorge Mario Bergoglio FRANSISCO we yatanze uburenganzira bwo kuba abapatiri bo kwabiranisha abipfuje kubana bahuje ibitsina. Ivyo akaba yabitangaje itariki 27 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2023. Bamwe baravyamaganye, maze abasanzwe babikora ivyo ngivyo nabo barabishima, baramukengurukira. Ubwo rero bamwe bakaba batanguye kumufata nk'umuntu akorera Satani adakorera Imana. Papa FRANSISCO rero akaba yabaye musenyeri mu mwaka w'igihumbi 1992, maze mu mwaka w'ibihumbi 2001 Papa FRANSISCO akaba yagizwe kardinale, maze Papa FRANSISCO mu mwaka w'ibihumbi 2005 akaba yabaye umukuru w'abasenyeri mu gihugu ca Argentina. Nayo itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2013 akaba yabaye Papa umuyobozi wa Vatican, icarimwe aba n'umuyobozi w'abakatolika kw'isi yose. Muri Bibiliya igitabo c'Ivyahishuro Yohana ikigabane ca 13 ku murongo wa 18 hemeza ko igitigiri ca Shetani ari 666. Ku nkofero ya Papa nayo yambara handitse ko ijambo ry'ikilatini bita Vicarius Fidei, mu biharuro ni 666. Ibituma hari n'abamufata nk'umuhagarikizi wa Satani mw'isi bitewe n'ivyanditse muri Bibiliya mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 13 ku murongo wa 18, ahagaragaza yuko igitigiri ca Satani ari 666. Maze ku nkofero ya Papa naho hakaba handitse ko igitigiri 666 mu ijambo ry'ikilatini Vicarius Fidei. Ubwo rero ivyo bigatuma bamwe bamufata nk'umuntu adakorera Imana, ahubwo bakamufata nk'umuhagarikizi wa Sekibi, Satani, Lucifer mw'isi. Ikindi mu mwaka wa 666 niho Abisirayeli bajanwe mu bucakara. Ubwo abafrimason nabo bagakoresha ico gitigiri nyene 666. Co kimwe na Illuminati nabo bakaba bakoresha ico gitigiri 666. Ubwo rero wo kwibaza ati ivyanditse ku nkofero ya Papa mu kilatini Vicarius Fidei ndetse ari byo bisobanura mu biharuro 666, ivyo bihwaniye hehe nibiturangije kudondagura. Ubwo rero Papa Mario Bergoglio FRANSISCO akaba yari Papa agira 286 uhereye ku mupapa wa mbere yatwaye Vatican, ndetse atwara Roman Catholic kw'isi yose. Ubwo rero ni kuvuga yuko uyu
Papa Jorge Mario Bergoglio Francisco akaba yari papa w'amajana 268. Ubwo rero Vatican News kikaba kimwe mu bitangazamakuru bikorera i Vatican kikaba catangaje ko Papa Jorge Mario Bergoglio Francisco ivyiwe vyarangiye akaba yamaze kuva mu mubiri. So wa story murakaza neza mugire subscribe mukomeze mwumve amateka nibigezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiza binyegejwe bose. So wa story hasta la victoria siempre.